padane mukaba mwadufashije umugambi udasanzwe kugira ngo turonke amamashini ahingura igiterwa ca tournesol. Turabaramukije amahoro n'iterambere rifatiye guhingura ibiterwa ngaha mu Burundi. Rero kwizina nitwa niho Bungiro Tade, nkaba ndi umujene entrepreneur, societe Tade Business Company yatanguye ari koperative y'abantu 13 yitwa Safi Vision Food Cooperative. Uko abanywanyi bagiye baravamwo bajya gukora ibindi atari uko societe cyangwa koperative yari yasubiye inyuma, byabaye ngombwa ko societe ndayisigarana ndi umwe, biba ngombwa yuko duhindura amazina ya koperative kubera yuko ata koperative unipersonnelle ibaho, noneho iritwa Tade Business Company ariyo uyu munsi mushitsemo. Rero nashatse ndabaha ikaze, noneho ndabereke ibikorwa dushitseko uyu munsi kubera yuko koperative yari yatanguye 2022 mu kwezi kwa kane, ifise abakozi bashika 4. Uyu munsi dufise abakozi bashika 15 baba permanent. Mu bikorwa turakora uno munsi turahingura igiterwa ca tournesol. Umwaka muri iyi season twakoze amatoni 70, ariko izo maze gufata mu kirundo zishika itoni 100, zongeye kuriha mu ndwi iza. Nizo tuzokora muri iyi kampanye tuzoba twimirije. Hama nuko muza kubyibonera, turahingura ibikarango bifatiye ku biyoba na soja, harimo na mata dukura hanze. Turahingura kandi mu bijyanye no gukingira ibidukikije, nkuko babivuze mu Ngagara hariyo branche ya Tade Business Company bijyanye no guhingura ama briquette, no kuvuga ni bya bicericeri duheza tugahinduramwo amakara, igisirikare cyangwa igipolisi ndetse n'amashuri amarise bashobora kuba bokoresha. Rero bisobanura ngo twebwe ngaha nta deshe tugira, kuko ibyo badeshe byose twebwe ni matière première ku yindi unité. Rero turabizirikana cyane cyane yuko muri tournesol nta nakimwe gitakara. Turakuramo amavuta, ayo mavuta nyene asubira kujya gukora, nubwo tutoronka abakiriya acaja gukora ibikarango abantu bashobora kwihereza, niyo dukoresha. Hama inkoze ya turuta ibivuyemo nayo nyene tugurisha kubakora ubworozi bw'inkoko ndetse n'abakora ubworozi bw'inka. Tukifuza yuko muri kazosa ka hafi nitwashobora kuronka amaterrain, iyi societe tuzoyiderekariza, noneho tukayishira ahantu twagukirwa tukagira icyo bita chaîne de valeur. Iyo chaîne de valeur izo bifatiye kuri transformation ya tournesol. Ibivuyemwo bikajya kugaburira inka inyuma, umwavu uvuyemwo ukaja mu mirima kugira ngo ushobore gufetiza cya giterwa cya tournesol na bya biyoba ndetse na za soya. Ibyo dukuyemwo bizogaruka nka matière sèche ijya kugaburira bya bitungwa, hama umwimbu dukuyemwo ucuja muri transformation, hama iyo transformation ikija ku isoko. Ari gituma mu byo tuza gusaba nabyo nyene birasaba yuko iyi societe ishobora kuva muri quartier résidentiel ikaja muri quartier mahinguriro, na cyane cyane yuko amadeshe twakuye ngaha tuyajana twayashimina mu Ngagara, zikaba ziva mu ntara ya Cibitoki. Niyo tubyegeranya kenshi tubyegeranya imbere yuko amasizeni canke igihe cyo kwimbura gihera. Iri rero niryo kwegeranya umwimbu. Mugabo koreka ibiyoba byatubanya bikeya, hari umufunise twahaye isoko atuzanira itoni 10 mu gihugu cya Tanzania, kuko twasanze aho bizimbutse. Rero ni byiza yuko n'abarimyi nabo nyene nibyaba bishoboka twaje kubatera intege, kubera yuko ibiyoba ubu bizoba bifise akazi kenshi. Nk'ubu
turafise commande y'ikarato amajana 8 umukongomani yashaka kuzijana muri Uvira mugabo avec la capacité de production dushobora kubyubahiriza rero ni ibintu byo gushyira mu nguvu. Yego iyi ni stock turashoboye kubandanya amaritiro amajana 250 ku munsi. Iyi mashini rero iri yo irakigira filtration yo nyene ni kuvuga urabona ko nka yuzuye urashaka kugira filtration yego nuvuga ngo ubutuyagize raffinage aranagwira cyane kandi la conservation irashaka kuchimara imyaka 10 tuyigize raffinage mugabo kandi urumva hari ibintu bawishe byinshi inane akane ni 75,000 kurangura 80,000 detail. Ego tujye kubereka rero bijyanye n'ibikarango bya bikarango neza nka urashira nko bya kwa breba ushira mu mikate ugashira mu buyi abana bari kwishura abadame n'abantu bose bakuze bari kubuzi bashobora kuba bafatiriwe n'umwanya wo kujya gufungura kubera yuko setanarima iri complet abarimwo soja abarimwo amavuta ya tournesol abarimwo amata abarimwo ibiyoba ibyo bintu byose ibi ni ibiyoba bijya n'ibiyoba iyi ni soya ibi bariko barakaranga ngaha iyi ni soya bariko barakaranga ibi ni ibiyoba bikaranze vuba muzobona n'ibindi biyoba bikaranze bugatamunyu urimwo bizoba bitekeye mu alimentation byitwa TED Business Company muzoca mubibona vuba na mambaraje gusa dusigaje bica bibandanya bikaca bija mu mashini ibitonora urashobora kuyatsa biva ngaha bica bija hariya hejuru bikaca bitekera umutekinisiye n'uyu abikora bashiye kubereka ingene nabitekera. Biriya ba mbere bisanzwe hari abadame bamwe baza kwirangura muri Kotebu sinzi muko muri Vira mumaze kubabona benshi barabitembereza cyane gose ubu ni tukironka ibyo dutanga twebwe ngaha kubera yuko hari abandi babikora ibikarango mugabo icyo ngaha cyararyoshe cyane gusumba biratandukanye aha ni kuvuga formule ni imwe aho bitandukaniye nico bita ama premix na vitamine bongeramwo yabana kugira ngo batera akayabagu itume babijya cyane babyibuhe bagira akayabagu ayo nayo ni mpaka tuba turonse uburenganzira muri minisante kugira ngo tuyongeremo na vitamine gusa twongeramwo muri binyene gacha biba nka bimwe byo muntu uzeye byo kwivurira mugabo kore ko ibi bikonsoma umuntu ari wese icyo gituma ayo premix tutayashiramwo mu gihe bitaba bigenewe abagwayi sa akamaro ngo bigirira ubifunguro kari niya cyane kubera yuko urumva biyoba na mavuta harimo ntanga ngufu n'ibindi na ya mata yifu abarimwo soja murazi yuko soja se bayita ni mere w'amagrene yose cyane ego ni soja niyo ya mbere irimo byose iruta n'inyama rero nka soja irokipa nka 40%. Rero urumva ni ingirakamaro ku muntu ari wese nubwo baba wicaye mu biro uri ku rugendo ahubwo aba byashoboka n'abo basirikare bashaka kugwana urugendo rurerure batakiri bafise cyo gufungura baje kuba bafise ijana ngaka bitekeye akazomara iminsi 35 6 atakindi kintu arafungura niko biyo babikora. Twaragize atelier kugira ngo habeho platforme nationale ya tournesol tubifashijemwe na Padane SNV
hamwe na twiteza imbere aho bahavuye bantora kugira ngo ombe perezida wa komite de surveillance w'iryo huriro national. Rero nkuko twebwe dusanzwe duhingura iki giterwa cya tournesol, ubwa mbere nuko dukeneye matière première, hama tukagerageza uburyo bwose ku buryo abarimyi iki giterwa gisa nkuko menga cirengagijwe, wanashaka aho tubikura mu kirundo babivanga n'ibindi biterwa kugira ngo barabe yuko bogwiza umwimbu canke ni cya giterwa bashoboye gufatanya n'ibindi kugira ngo babuze umwimbu muri ibi bashoboye kuronka na dukeya muri tournesol. Rero nkuko twabishikirije hamaze kuboneka basanzemwo harimo imbuto imwe yimbuka kari gatangarandema ishika kuri 35-30%, barabonye yuko tuzofasha cyane na cyane kubera ko twebwe badutoye turi muri transformation. Tumaze kugera muri transformation, ni byiza yuko twakwiya abagwiza mbuto. Twebwe twemeye yuko tuzotanga 50% y'imbuto tuzoba dukeneye, tuzokwimbura, tuzohingura, noneho tugashira uwo mwimbu ku isoko. Bisobanura ngo dukeneye itona 200 mu mwaka uza, bazotugirira ibiharuro, noneho duheze twenjectemwo 50% y'imbuto zizovamwo wa mwimbu itoni 200. Hama wa murimyi twahaye za mbuto azoba afise kontra na twebwe ngo kongera kugarukana umwimbu kugira ngo abone ka karusho, atari babandi babirima bakacabura aho babishorera. Azoba afise kontra yo kongera kubigarukana ku giciro tuzoba twarumvikanye avance imbere yuko aja kubirima, akabona yuko icyo giciro kizoba gishimishije. Rero ni muri uwo mugambi nyene twari twifuje ko mu gihe bazotugendera kozosaba yuko nka musitanteri wa komine Mpanda yuko yoduha amatongo kugira ngo ubwa mbere biratuma babandi turimiye hamwe, na cyane yuko twebwe tugira icyo bita culture industrielle. Niba ari hegitari nka 20, bamwe badukikuje barabona akarorero cy'inzira tuba turagana, noneho bagaheza nabo nyene bakavuga tuti murashobora natwe kuduha imbuto. Icyo gihe tuzoba twemeye kuzibaha voire meme kuri gusa kugira ngo nabo babone impact y'icyo giterwa cya tournesol. Ahandi tournesol haba muri Tanzania u Rwanda niyo mavuta aribwa cyane. Rero ni muri uwo mugambi padane na twiteza imbere bafashe rodeva kugira ngo iki giterwa cya tournesol kize mu Burundi, noneho tukigire icambere mu mavuta dushobora gukonsoma. Hama uwaserukiye komine Ntahangwa, na cyane ko ari komine dukoreramwo, abakozi benshi barimwo, kandi abazoba bagejwe hanyene, abazoba bariko rakora yama yo gutransforma yama déchets aba yavuye muri bya bintu bitandukanye, bazoba bakorera muri iyo quartier industriel. Ko basaba yuko bodufasha kugira ngo iyi izina tuyidelokalize muri quartier residentiel, noneho tuyishire aho amahinguriro ateza kugenda. Burya ubu mubibona uku mwari kuza amatara gacacika. Iki cooperative Safi Vision Food Cooperative twakora isaha imwe bikaca bicika bivanye n'umuyaga nkuba, bari kuri linye cyo kimwe n'abandi bene gihugu. Ariko ndagenda ndavugana na Deje wa Regidezo, yemera kumpa linye jeje nyene, byantwaye miliyoni 27 kugira ngo umuyaga nkuba ushike ngaha. Urumva rero biba bigoye cyane ingene usangira umuyaga nkuba na bene gihugu kandi uri kurakura wongeramwe ayandi mamashini. Nashoboye kuba dufise n'icyizere yuko padani zobandanye twapfuya ugasanga iduhaye n'andi mamashini arutaya, na cyane yajyanye na raffinage. Murakoze. Kaze mu kimenyesha makuru Akejo Media. Ari services zitandukanye arizo nko kumenyekanisha ibintu ariyo publicity na stage ku banyeshuri. Harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, ibisata bitandukanye ari byo informatique de gestion, informatique de maintenance, informatique de communication. kaze mu kimenyesha makuru Akejo Media.